chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, All I require for life, God has given me, and I know who I am. we are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to. Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo ndabaramukije ndabahaye ikaze Imana ibagirire neza. Ni Karim Bera baranyizigiye, ni wa munsi wa kabiri dusangira amajambo y'Imana. Uno munsi nifuje ko kuwa kabiri utangura ukwezi tukwama twibukanya icivugo canke urufatiro rw'izi nyigisho ari ryo jambo ry'Imana. Nashaka kuvuga ku murongo wo mu gitabo ca Zaburi igice c'119 umurongo wa 11 havuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo sindagucumureko. Uyu yari Dawidi yariko aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo sindagucumureko. Twarabonye ko urufatiro rw'izi nyigisho aho iri zina ryavuye rya nkunda ijambo ry'Imana rivuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'ijambo ry'Imana ngo vyamize mu kanwa kawe, uvyamize mu mutima wawe, ngo ibihe byose ngo niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Rero tubonye ko no kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, kugumiza ijambo ry'Imana muri wewe birakwigiza kure y'ivyaha, birakurindira kure y'ibigutwara kure y'Imana, birakurinda gucumura ku Mana. Rero mwene data, ijambo ry'Imana ugira umwete wo kurisoma, ugira umwete wo kugitwararika, bizogutuma uroranirwa ibyawe bigenda neza nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana ibahezagire. Amajambo y'Imana dusangira uno munsi ari mu gitabo ca Yohana igice ca 4, ndasoma guhera kuri 13 gushika kuri 19. Haravuga ngo Yesu aramwishura ati uwunywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko uwunywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe vyose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati mwami mparera ayo mazi sinzogire inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruka ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri kuvuze ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5 kandi n'uwo ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo uvuze ni ukuri. Uno mugore aramwishura ati mwami ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Tugize iminsi turiko tuvuga kizaniki, agakiza niki. Twarabonye ingene umuntu yakira agakiza. Ubu tugize iminsi ko tuvugana ubuzima bw'inyuma y'agakiza, umuntu amaze kwakira agakiza, ingene abaho, ingene amererwa, ibyo aronka bivuye mu gakiza. Uno munsi nashatse ngo tuvuge yuko agakiza katumaramo inyota zose z'ivyisi, inyota zose zibitujana kure y'Imana. Agakiza karabidukuramo kakatwuzuza amazi y'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Uyu ikicari kiyago Yesu yariko agirana n'umusamariya. Uriko urasoma muri iki gice gitangura urabona ku murongo wa 4 ingene havuga ngo Yesu ngo yumvise akwiye guca i Samariya. Ku murongo wa 6 naho akaca atubwira ngo yararujwe n'ugenda apfa kwicara kw'iriba. Nashaka wumve ko kumva ko akwiye guca i Samariya no kurushwa n'urugendo agapfa kwicara kw'iriba byari mu mugambi wo gukiza ubugingo bw'uyu mugore, byari mu mugambi wo gucungura ubugingo bw'uyu munyavyaha, uyu musamariyakazi bahuye. Ubundi kenshi ikintu gupfa gukora ikintu ni ikintu ubukoze nyene kubera ko atakindi ufise ugira, ni nkuko ico washaka wakibuze mugabo upfuye kumva nyene wopfa kwicara ngaho. Ariko Yesu naho yapfuye kwicara hajya byari mu mugambi w'Imana wo kurokora ubugingo bw'uyu mugore. Uyu musamariyakazi yaciye aza kuvoma kw'iriba, acaza kuvoma Yesu amaze gupfa kwicara kw'iriba. Umusamariyakazi acaza kuvoma, aje kuvoma niho Yesu yamubwira ngo mpa tuzi two kunwa. Yesu yariko arondera ingene atangura ikiyago n'uyu mugore.
yashaka abayage kugira ngo amugeze ahamukiza, kugira amugezeho amumara mw'inyota zindi zitari ivy'Imana zari ziri muri we. Iki gihe abasamariya n'abayuda baranenana, ntibahuza, niko nobivuga. Rero uyu musamariya aje kuvoma aramubwira ati mpa ku mazi, arambwira ngo mbega ngo jewe nawe duhuriye kuki? Umusamariya n'umuyuda bigenda gute ngo ujya akamazi? Yesu aramwishura aramubwira ati iyo umenya ingabire y'Imana ukamenya no gusavya amazi, wari kumusaba ahubwo wewe ku mazi y'ubugingo. Yesu yashaka ahumura uyu mugore, amubwire ko wewe ahubwo adatanga amazi asanzwe, atanga amazi y'ubugingo. Uyu mugore yumva ibintu Yesu amubwiye biramukoze ko, ambwira ati none ga mwami mpa kuri ayo mazi, sinzosubire kugira inyota nanje, sinzosubire kugaruka kuvoma ino hose. Yesu rero ngaha anye bamaze kugera ngaha yashaka mugeze aha nyene, aha niho yashaka ko bagera. Aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe muce mugarukina. Umugore aramubwira ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati ego nivyo uvuze vyo, nta mugabo ufise, wari ufise abagabo 5 n'uwo muri kumwe no munsi si uwawe, we nta mugabo ufise, nivyo uvuze ukuri. Umugore yumva aratangaye ingene umuntu ashobora kumenya ivyiwe atavyo yarazi, ataho bari bazinanye, ataco bari bwahurireko, ariko yumva aratangajwe n'ukuntu amubwiye ivyiwe, amubwiye amakuru y'ivyaha vyiwe. Uyu mugore aramubwira ati uri umuvugishwa w'Imana, nukuri uri umuvugishwa w'Imana. Yesu ariko yarabandanije ikiyago nawe. Uyu mugore ntiyavuye iruhande yiwe, arabandanya aramwumviriza. Nibaza ko na cane ko uko twamwumvise yari ameze, nibaza ko atarafise n'abagenzi benshi cane. Usanga yavuga ati ndatomboye ko ndose uwunyumviriza, nkaronka uwo tuganira, nkaronka n'uwompa amazi y'ubugingo. Ati uyu muntu sinomuva iruhande, kuko abantu nk'aba anyi baba badakunzwe muri community, baba batagira igikundiro kubera ivyaha baba babayemwo. Ariko uyu mugore ntiyavuye iruhande ya Yesu, yavuze ati reka uyu muntu ko naronse uwunyumviriza, reka tuganire. Arabandanya araganira nawe kugeza yaho uyu mugore yamubwiye ati turindiriye Mesiya rero ubu unye. Kristo niwe turindiriye, niwe azoserura vyose akabishira habona. Yesu aramubwira ati ni jewe nyene, ni jewe mwari murindiriye, nije turiko turavugana. Uyu mugore aratangara ko ahuye na Yesu. Ico nashaka ko tuvugana kuri izi nyigisho nuko uyu mugore yarafashe umwanya wo kuba iruhande ya Yesu, yarafashe umwanya wo kumutega amatwi. Byari bisanzwe cyane gose ko Yesu akimusaba amazi yari kuca abandanya yigendera akavuga ati nta na kimwe je mfise mvugana n'umuyuda. Byari bisanzwe cyane, ariko yarateze amatwi, yaramwumvirije, yarabandanije aramwumviriza kugeza yaho biva mu Buyuda, mu nyuma akamwita umuvugishwa n'Imana. Arabandanya aramwumviriza, noneho mu nyuma aza kumenya ko atari umuyuda, atari umuvugishwa n'Imana, ahubwo ari Imana, ari Kristo. Aza kumumenya. Haleluya, kubera ko yafashe umwanya wo kumwumviriza. Yesu ashimwe. Uko dufata umwanya wo kuba iruhande ya Yesu, uko dufata umwanya wo kumwumviriza, uko dufata umwanya wo kumutega amatwi, niko nawe atwihishurira, niko aduhishurira ibyaha vyacu, niko aduhishurira ubuzima bwacu bubi tubayemo, akaduhishurira ibyo tugenderamo bidahimbara Imana. Niko abitwereka, niko agenda duhumura amaso, tukabona ibindi, tukabona inzira y'ukuri, tukabona inzira yo gukurikira, tukabona aho twacumuye, tukabona aho dukwiye guhinduka. Haleluya. Uyu mugore ntiyari kumenya ivyaha vyiwe, ntiyari kumenya ko akwiye kuronka ayandi mazi y'ubugingo iyo adafata umwanya wo kumviriza Yesu, iyo adafata umwanya wo kugumana nawe ngo amutege amatwi. Yafashe umwanya wo kumwumviriza. Mwene data, nawe birashoboka yuko ushobora kuba uno munsi atawe ukuvugisha. Birashoboka yuko ushobora kuba uno munsi muri community, aho ubaye muri societe, atawe uguhanigwere kubera ubuzima bw'ibyaha ubayemo, kubera ubuzima budahimbara Imana ubayemo. Birashoboka, ariko uyu mugore yakijijwe nuko yafashe umwanya wo kumviriza Yesu, yafashe umwanya wo kuba iruhande yiwe yakumuva iruhande, yafashe umwanya wo gutega amatwi ivy'amajambo yiwe y'ubugingo. Amaze kumwumviriza, uyu mugore
arahinduka. Yesu amumaramwo inyota zindi, Yesu amumaramwo izo nyota z'abagabo, Yesu amumaramwo ubwo buzima bubi, ubwo buzima bw'icaha, abumukuramo, abona guhinduka, abona kwakira ubugingo budashira, abona kwakira amazi y'ubugingo, amazi azokwama afise ibihe bidashira. Imana ishimwe cyane rwose. Yesu yaravuze mu gitabo ca Matayo mu gice ca 5:6 ngo hahiriwe ngo abafise inzara n'inyota byo kugoroka, ngo kuko ari bo bazohazwa. Mu yandi majambo, ufise izindi nyota, ufise inyota y'ibindi canke inzara y'ibindi, uhora ushonje, ntiwige uhazwa. Ariko ufise inzara n'inyota byo kugororoka, ufise inzara n'inyota byo kurondera ubwami bw'Imana, aho onye uburi umuhigwe, kubera ko bikumaramwo inyota z'ibindi, biraguhaza. Haleluya. Nta yindi nyota usubira kugira. Ndavyemeza neza cyane ko uyu mugore atasubiye inyota y'abagabo, kubera ko yari yahuye na Yesu, yari yahuye n'ubumara inyota z'ivyisi, yari yahuye n'ubumara inyota z'ivyaha. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore ndahamya ko atasubiye, ko ubuzima bwiwe kuva no munsi bwabaye ubundi, yarahindutse, yabaye icaremwe gishasha, kubera guha umwanya, kubera gutega amatwi Kristo, nawe ahabwa ayo mazi y'ubugingo, ayo mazi amumaramwo inyota zindi. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza, iduhe kwamana iyo nyota, iduhe kugira iyo nyota y'ivyiwe, iduhe kugira iyo nyota yo kugororoka, iduhe kugira iyo nyota yo kurondera gutungana imbere yayo, kugira ngo tugire ubugingo budashira, tugire ayo mazi tuzokwamana ibihe bidashira. Imana ibahezagire. Nongeye kubifuriza indwi nziza, indwi y'umugisha. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. We are a chosen generation.